iyi ni igikoresho ni nk'umutima w'imashini bacita thermostat. Wow. No kuvuga ko kino gikoresho nico gikomanda ibindi vyuma vyose vyo muri machine couveze. Mubona nk'ibi ni ventilateur, ni ibikoresho bishasha. Iyi ni machine de retournement. Nuvuga iki candiko guterura itoni zibiri. Itoni zibiri. Itoni zibiri. Irashobora gukora ku ntuzenyi iberura magangahe kuri couveze? Iyi ikora kuri couveze nakubwiye zose. Wow. Kuko nta magi arenze itoni zibiri nawe ngo bari mu mashini. Nta commande ni imirenze imisi 3. Yego. Tuba duhejeje gukora imashini nkuko mubibona hano murabona basanze tufise abakozi batari bake. Turabona izo bariko barakora, mwabonye ibikorwa barimo. Turafise na atelier de soudure isanzwe korana ni atelier mwabonye hano. Kuvuga ko ni ibikorwa bikorwa mu rukurikirane rudasanzwe. Bamwe baba bariko barasudira, abandi hano tuba turi hano muri atelier indani duteranya aya makarikase twongera tugira na installation. Kira kabiri umukiriya wacu adushoreye machine couveze, ategeza kuyitwara twamuhaye ubumenyi bw'ibanze, arizo bita mu Gifaransa notion de base. Ategeza kuva ngazi kuyikoresha. Cyamara musivanye no mu mwesere kuna tunanyo Marius Spark. Uno musero tubazaniye ibintu bishasha. Tubazaniye umuhinga mu bintu byo gukora ivyo bitwa amakuveze. Amakuveze abundikira amagi y'inko kwa umuntu akaronka imiswa. Ntimusubire kugira amakomande mu muhanga ikamuvuga ati twaratumye amakuveze mu Bushinwa baratuzaniye twaragerageje amagi yacu yarahomvye. Ariko uno munsi ndabazaniye umuntu abimenyereye. Tubereke ingene ariko arakora ano makuveze. Ikuveze yose ushaka guhera kuri ntonyi cyangwa kugira kuri nini. Iyo wifuza yose urashobora nawe no munsi utanga ubworozi bw'inkoko za ndoto zawe zikaja habona ugatangura kugira gute kuronka amafaranga. Turi muri amara kazoza nyene. Twage rero tubashikane kuri uno muhinga asanzwe akora ayo makuveze. Kuveze yose ukeneye arayigukorera. Kuveze yose ukeneye ijama magi yose wifuza arayikora kandi itombe tunahishije. Asanzwe ari n'umworozi w'inkoko, hari byinshi azotuyagira. Ariko muri kano kanya reka tumubazanire mu murabe hama tubwire byinshi. Atubwire ko urugendo rw'iwe rumeze aho amaze kugera, bamaze gufasha intahe ziwe benshi baramuzi. Reka sinirwe ndamuvuga mu izina nawe si umugabo muto arabibwirira. Twagiye tubahe mwiriwe mwaramutse canke abandi ngo mwiriwe. Mwaramutse neza. Umeze neza. Yego mena amahoro. Akazina kanyu hano tubasanze ku kazi. Yego cewe nkuko bamwe bamaze kunyumva mu biganda bitandukanye. Yego. Nitwa Bikorimana Jonas. Yego. Nkaba nsanzwe ndi umuhinga. Yego. Mu bijanye n'ubworozi bw'inguru. Yego. Nkongera nkaba n'umufundi. Yego. W'ivyuma bibondekera amagi kongera bikayaberura. Yego. Bita mu rurimi rw'igifaransa. Yego. Incubateur canke machine couveze. Yego. Yego. Tubasanze hano. Ni benshi mu badukurikirana murakurikirana Marius Spark. Bipfuje kumenya ati mbega niye twoshobora kuronka aho tugurira couveze twizeye. Kuko turazi neza abafundi abantu bitwa abafundi. Rimwe hari abantu babesha. Hari umuntu ashobora kubwira ati jewe ndakora couveze ndayikora neza amagi ntashobora guhomba. Ariko abandi bakidoga bavuga ati jewe naraguriye couveze naka ariko byarafuye byaragize gute. Mbega rero urugendo rwawe bino bintu wabitanguye ryari mbega uko wewe uri kurakora burya intaye nyinshi urazironka. Abakugurira bakuvuga neza, abo umaze gufasha baravyishimira. Tuyagira natwe tugure. Yego murakoze cyane. Yego. Mumenyesha makuru. Yego. No kuvuga ko twebwe urugendo rwacu rwo gukora bino vyuma twatanguranye n'umwaka w'2018. Yego. Twatangura uyu mwuga. Yego. Tumaze guheza amashure makuru. Yego. Ariyo kaminuza igihugu twaciye tuja hamwe n'abahinga bari duhereje rimwe
mu kigo c'inderabigisha ENS yego tuza hamwe turiyumvira ico gukora mm kubera ko twabona n'ubuzi buriko buragorana yego kuboneka hano mu gihugu turavuga tuti ndetse ibyo gukora hano ni byinshi cyane twabura ivyo gukora yego kuko hari ubumenyi twari twakwiye ku ishuri ca tubuteranya n'ubuhinga ngurukana bumenyi twagenda turabona aho abazungu bageze urazi ko twenda turakandagira aho abazungu baciye yego turabiraba mugabo tugize ama SRR byagiye biratwankira bitugora ariho twavuye turonka umubanga adutembereza mu kigo ca Mutoyi turabona aho ivyuma byari bimaze gushika turabona ukuntu bikorwa tuca turiba n'ubuhinga tuteranya kuri bwa bundi bwo mw'ishure na bwa bundi tumaze igihe kitari gito tubona ku mbuga ngurukana bumenyi hanyuma rero niho twaciye dutangura gukora machine kuveze ya mbere mu mwaka wa 2018 rero ubu turi muri 2026 canke mu mwaka wa 2026 gushika ino saha tumaze gusohora ama machine arenga 10,000 baba abakiriya bacu. Yego aratuyagiye vyinshi muratuyagiye ubuno buhinga twabutanguye mu mwaka wa 2018 kuba rero mukibandanya bisigura yuko abo mufasha barabishimira kandi babandanya biyongera kandi ni benshi bakunda kudushingira intaye bavuga ati hari umuntu yadukoreye amakuveze twaramushimye twaragize gute rero ni benshi bakora amakuveze ni benshi bakora buno buhinga akantu kamwe gusa mwoba mwebwe mwisangije ntabwo tushatse kuvuga ati ngo tugiye twinjire bandi bazikora n'abandi barazikora ariko ni kihe kintu gituma bishimira mwebwe bakabatuma amakomande kenshi cyane ego mwe murakoresha cyane kuri ico kibazo nkuko nabibabwiye hariho bwa mbere uburambe mu kazi imisi yose bwamubuzana impinduka idasanzwe hanyuma ikigira kabiri muri ibi dukora natwe dusanzwe tubikora nyene ntituri b'abafundi umufundi ashobora gukora imodokari ataranayitunga twebwe turi muri uyu mwuga turabanyamwuga mu by'ubworozi bw'ibiguruka twongera tukaba n'abahinga ari naco gituma duca twemera ibi vyuma mubona dukora tugatanga garanti iyo umuntu yiyangaje gutanga garanti ikintu nuko aba acishimiye twebwe rero ntidutinya gutanga garanti turababwira tuti kubera ko usanga kenshi abarundi baramenyeye kudakunda ivyabo vuga tuti kugira ngo rero basi muduhe icizere ikatubahe garanti y'ibi bikorwa vyacu benshi niho baciye batinyuka turaronka amakomande menshi kandi uko twabisezeranye ntidutisanga kwa kundi tuba twavyanditse uko tubikurikiza kandi tugaca tuba hagufi abakiriya bacu no kuvuga ko n'uri muri Kongo n'uri mu Cankuzo n'uri mu Kirundo n'uri mu Yinga turamushikira umwanya wose adukenereye nico gituma duca tuguma turonka abantu benshi ko baca baduhanahana bavuga bati uriya muntu arakora kandi akongera agakwirikirana umukiriya wiwe bisigura ati jewe ndafise inyota yo gukora umugambi w'ubworozi bw'ibiguruka kandi ndashaka no kugwiza ubwo bworozi nkoresheje zino kuveze jewe ndashobora kugura kuveze nta bumenyi nta burambe ndabifisemwo kubundikira ayo magi tugashobora kuvugana na wewe ukaza kuveze nayishikanye muhira hama ugashobora kuza kumfasha gukurikirana amagi banashatse kuberuza muri runo ruganda rwacu turamaze kuramura abantu benshi bwa mbere haraza abifuza ubumenyi formation aho twaciye tugerageza guca inkoni ngufiya kugira ngo turonke benshi biga bashoboka hanyuma mu gihe hari bimugoye mu byo twamweretse nakubwiye ko tuguma hafi umukiriya wacu ari akabazo kana kakabaye atubwirizwa gufashanya na wa mukiriya wacu ikindi naco nababwiye ko twebwe ntituri abafundi gusa turi abahinga muri kino gisata c'ubworozi bw'ibiguruka
uburambe bw'imyaka irenga 8 ntaba ari buke uri mu kintu. Gushika ubu turashobora gufasha abakiriya bacu tukaberekeza n'uburyo bazokurikirana wa mwimbu bakuye muri bino vyuma. Yego. Tukaba ari nk'umuntu adukeneye tukamugira consultance. Naho nyene ntitumuca ntitumucira inkoni ndende kubera aba ari umukiriya wacu. N'abandi batadushoreye baratwitura bakadusaba impanuro mperekeza zijanye n'ubworozi. Ubworozi n'ubworozi bwunguka mu gihe ubaye hagufi ukabikurikirana ivy'ukuri ntiwidoga. Yego. Muratuyagiye. Mbega cyane cyane twe abarundi rimwe rimwe hari igihe usanga tutakunze ivyo twe abarundi nyene twikoreye ngaha. Ni iyihe mpanuro woshobora guha umuntu avuga ati jewe ikintu gikozwe na bajonasi abarundi bajonasi jewe sinocemera 100%. Mbega ni giki gituma abo onye badakunda gushigikira canke kwizera ivyakorewe hano kugira ngo uhe umuco na wa wundi yarafise umugambi wo kuvuga ati jewe nta kintu gikorewe mu Burundi ntaye kuveza ikorewe mu Burundi noshobora kugura nzokwemera ngure iyo niriwe iyo nkuye mu mahanga iyo nkuye mu Bushinwa. Ni nakaye ka message woha uwo muntu aciyumvira ico kibazo aciyumvira bino bintu yuko twebwe ibintu bikozwe nacu bidashoboye bitora. Murakoze cyane ico nibazana nakivuzemo. No kuvuga ko hano kugira ngo tugerageze gukuraho ico cuka twafashe umwanzuro yuko tubwiza gutanga garanti. Tubwiza gutanga garanti y'ibi bikoresho byacu. Uwo ni umwizero wa mbere. Umwizero ugira kabiri nuko abantu bose novuga bariko baragira umurindi mu by'ubworozi cyane bagakura n'ibi vyuma hanze y'igihugu bongera kugaruka kuduhamagara kuko babishikana hino nta fonctionnement yavyo bazi. Babishikana hino nta numwe aba asanzwe azi kubikoresha. Kandi babashiriho babiguriye ntibigira banabonana amaso mu yandi. Bashika hano mu gihugu barondera twebwe akaba twebwe ruca tunakosora n'amakosa yo barimo. Tukiri byo birabaho tukiri ngaha nyene bisigura yuko ati nk'ubuje nazanya kuveza ibero nk'amagi 10,000 acha mvuga ati jewe rero ahantu ndi ndabona nta mutangwa nta muriro ukwiye afise canke nifuza kuberuza amagi 5,000 noshobora kubazaniye kuveza mukayingabaniriza. Ivyo byose birakunda. Igikuru muri ibyo byose hariho ubuhinga dushobora kwifashisha. Nk'ubu nk'umuntu afise ikibazo cy'umuriro si ngombwa ngo acagabanya kuveza oya, ahubwo hariho ubuhinga bwa installation automatique dushobora kubereka. Hariho abahinga dusabe dukorana muri no rukurikirana rw'ibikorwa byacu. Barashoboye kurondera abahinga bazi kugira installation automatique kuvuga amabatterie n'amaplaque solaire bifatanye bigaca bifashanye n'umuyagankuba. No kuvuga ko iyo umuyagankuba ugiye egare yuko hariho amabatterie aca aza kwalimanta za machine ziba ziri connecte hamwe ku muriro. No kuvuga umuriro ugumamwo installation continue. Umuyagankuba uragiye turakoresheje umuyagankuba wo mu mabatterie. Naho bimeze nk'ibizimvye ariko ari umuntu yamaze kwiyangaza umugambi biragoye gutinya iyo risk kuko si nini cyane. Ni byiza rero ko nimba hari abafite ico kibazo baze batwiture tuberekeze akadevisi karekare biramaze gufasha abatari bake cyane. Naho ugakoresha groupe electrogène kuko ibi byuma dukora ntabwo bikonsoma umuyagankuba mwinshi cyane. Groupe electrogène ya 2.5 kVA 3 kVA 4 kVA
izo zose zirashobora gukorana n'iyi mashini kuveza. Yego bisigura ati jewe rero nanje noshobora gutangura ubworozi bw'inkoko nivukishiriza inkoko nubwo noba mbaye ahantu hatagira amatara yagidezo mugashobora gukoresha amapano n'izo z'amagroupe byose birashoboka. Wow, mwumvise rero wewe ufise amafaranga wewe watinye gutangura ubworozi bw'inkoko wewe wifuje kugwiza imisu ati aho ndi ntibarahashikana transifo y'amatara ako ngo uyu muhinga ashobora kugira gute ashobora kubigufashamwo n'ubuhinga bwiwe afise. Ikindi naco abenshi bazokurekerana nk'ibintu biganiro baravuga ati mbega none Jonas akora amakuveze guhera ku makuveze ashobora kuberura amaga ngahe gushika kurangahe, kuko ni kibazo tubwire tubaze ntimuce mubaza ati mbi kuveze yahanye igiciro nangahe. Turaza gushiga nimero ziwe muri description muraza kuvugana kuko biciro uno munsi ko biriye bishobora guhinduka nivyo. Yego murakoze cyane. Twebwe hano dukora amamashini yo kuva ku magi 176 gushika ku magi 200,000. Yego izo mashini dukora kuveza ingana n'inzu yose. Yego turabishobora. Ikindi naco umuntu arashobora benshi ndabizi kino kiganiro bazogikunda kandi hariho benshi bazoba bagize gute bazoba barose inyishu y'ibibazo byabo. Okay, umuntu agize commande mbe mu muhikingo kingana gute biva bimeze gute? Ukuvuga rero naho ubu nawe kutiko turakorera imashini nyinshi icarimwe abo bose nabagize amakomande kandi nta komande nimwe ishobora kurenza iminsi 3 batumutunganirije. Ariko navuze ati ngo ngomba kugura kuveze mu Bushinwa barameze uravuga uti ndagiye mu ruganda hepfo Bujumbura naho ubona umucango gushika ni Bujumbura na masaha 8 umaze kwashika. Hanyuma bukeye tukayikora wicaye ngaho. Turagomba tukayikora wicaye ngaho. Tugakora bukeye ugatwana icyuma cyawe. Kuko hariho abarundi n'ubu bagifise kagati bavuga ati ahubwo nikoreje ko nka Toma. Ba Thomas baracari bavuga ati mbiza kwishikira. Rero uwo muntu nawe nyene turamureka kaza. Hano twebwe nta muntu twimira muri atelier. Hamwe bamavuga ngo urumva ngo aje kwibumenya ngo batwibumenye. Twebwe turabishira no ku mbuga ngurukana bumenyi. Ntidutinya umuntu atora ubumenyi kuko na twebwe twabimenye biciye mu kuraba. Rero ari umuntu Imana yahaye ingabe yo kubikora nta numwe tubuze. Araza karaba hanyuma niko abikora turi benshi niyo nyungu y'igihugu. Vision yacu nuko aha mu Burundi ubworozi bw'inkoko bwotera imbere bugasasagara hamwe tujya inyama y'inkoko nka ikabizimbutse gusumbya n'iyimpene n'iyinka n'iyintama. Murakoze cyane. Vision yacu murakoze cyane. Mwumvise igituma Jonas bamwizera komande ni iminsi 3 ntirenga hapana amezi canke indwiki n'iki. Ngubu rero nimero ziwe ziri muri description nuzoshobora guca inbox nzozimuha turazibereka. Abafise amakenga umenyesha makuru anagerageze kugira ngo nshire ibyuma bimwe bimwe haba urumva ngo ni ibintu ngo barangura bakitiraniza ibi byose ibi ni gikoresho ni nk'umutima w'imashini bacita thermos. Ukuvuga ko kino gikoresho nico gikomanda ibindi byuma byose byo muri machine kuveza. Hanyuma hano turafise tuno do petit ventilateur tuno dusohora umwuka mubi uri harindana kuko n'amagi arahema. Amagi arahema ubwayo. Ibi tuno dukoresho dufasha gusohora umwuka mubi uri indani. Imashine zacu kuko tuzirinda imidite twageze guca dushiraho system y'amapine tutereka kuri ayo mapine kugira ngo naho hasi hoba hariho imidite kwize kwirigwa irafekta imashine zacu. Aya n'amapine dukoresha turakoresha iminyororo. Ivyuma dufise bigezeho murabibona ga twagerageje kubishira hagufi kugira ngo amazinda here. Ibi ni ivyuma bidufasha ubushuhe bw'indani murabibona.
ibi nivyo bitanga temperature hari indani kugira ngo irigi rimaze kuba riri muri kuveze naryo ribeneficie ubushuhe nka kumenya nyina ibundikiriye amagi ibiri gutanga ubushuhe ca tugira urugezo ruva kuri bino vyuma rungana nubwo inkokokazi nayo itanga hano murabona turafise tuno dukoresho ya magi ahindukiye aya n'amafure aza kudufasha guhagarika ya magi akanyene niko gahagarika za toni zibiri naho zoba zirimo ikojeje kuko gashigagara no kuvuga ni ibintu by'abahinga nkurumva n'ubuhinga nyene butagabanije hanyuma murabona twagereza kwerekana iki igikoresho ni bacita eclosoire kuvuga iyi idufasha kwakira imiswi hajya ku munsi wa 19 kuko imashini ibundikira iminsi 21 kujya kw'inkoko nyene nuvuga ko ku munsi wa 19 duca dufata amagi abasanzwe ari muri zino parete hano dushira amagi tugasha tuyakuramwo tugasha tuyashira hano umunsi nta numwe abufasha kuvuga hageze urisohora wonyene rero ubuno bukoresho tubushiraho kugira ngo buze gufasha kwakira imiswi ivutse izi zose mubona rero ni mashine turiko turakorera abantu nk'aka gashobora kwakira amagi angana gute kakira amagi 352 cyo kimwe n'iyo birangana iyi ni mashine twatanguriye ku mwaka wa 2018 mu gifise nayishize hano kugira ngo igume bikimenyetso rero hamwe twari kutagira amayeserere nakubwiye twagiye improvinga twakoresha amatore usanga kubera adashobora kurinda ubushuhe bwinshi cyangwa kurinda ubukonje bwinshi duhitamo gukoresha zino MDF kandi ziri ku rwego arizo zizi nyene hanyuma ibi navyo mubona biteretse hano hajya muri mashine kuveze turashiramo amazi kuvuga ko amazi tuyasuka hano muri kino gikoresho cita baki anakoca dushiramo resistance bayita resistance d'humidité kuvuga iyi nayo nyene irashuha maze gushuha icitanga humidité mu mashine kugira ngo ubuswi buronke ubushuhe bwongere buronke n'ubukonje kuko byose birakenewe aba ku gihema cyo cyose hanyuma hageze ko imashine iberura hari agakoresho hano dukunda guca twongeramo hano gakoresho bakita pompe d'humidité karafasha cyane kugira ngo kongereze ya humidité indani burya ya humidité iraza kudufasha ku magi irakanyisha ajya makoki kugira ngo agashikaze gutobora vyoroshe ijya kokica yoroha cyane ubu rero nibwo buhinga dusa dukoresha amateremosa nayo hariho ayandi y'ubwoko butandukanye dufise amayina menshi kandi yose ari ku rwego rukomeye yose ni mashasha dusanzwe dufise hano tuba turindiye komande z'abo bakiriya zinyaruke tubakorera umuti ibikoresho birahari ekipema zose mamuzifise ziri hano mwumvise rero nimwe witebeje kwa Jonas ni minsi 3 kuveza ukaba uyirose kandi ntari muri babandi bavuga ati bamwe abafundi dusanzwe bamwe tuza abafundi tubafata yuko dukwiye kubemera bameze nka bato rero Jonas ari hano ku bwanyu ufise ikibazo urahamagara kuri no nimero twabahaye ngaha muzi Jonas akajambo kanyuma kugira ngo turangize ico utumiriye abazokurikirana ino ganiro ego me murakoze cyane ubwa mbere na mbere no batumirira gushigikira vision yacu kuko iyi vision yacu ntigarukiye iwacu gusa kumva ko ari abarundi bose ni igihugu cyose ni amakungu hano mu Burundi turi mu bantu novuga bakiri inyuma cyane muri kino gisata cy'ubworozi bw'ibiguruka ni munyarukana ubwo buryo aba diaspora mwubaka amaparasere nimuze tubanze tuvura inzara nivyo twivura inzara akanyama k'inkoko
ntikakiri akabakire gusa ashaka kabakwa gakeneye gufungura uwo ari we wese, irigi rikeneye gufungura uwo ari we wese. Zana ubwo buryo dushire mu bworozi bw'ibiguruka. Hano ibi vyuma biranyarutsa kuduza umwimbu n'ingoga na n'ingoga, n'ibindi bihugu niko vyateye imbere. Hanze aho tugenda gusumira imiswi, usanga bafise ivyuma binini binini. Kubera ko twe tutobizana hano turabishoboye, ubu si ibyo turinda kuza kwikorera n'ubwato canke indege. Naha nyene kuri buno butaka Imana yaramaze kuduha ubuhinga bwo kubikora. Rero ntibitinye banyaruke dukore. Hanyuma kandi umwizero twawubahaye nuko twebwe dukorera muri Onetet, tugatanga na garanti y'ibikoresho byacu kuko turabyishimiye. Ibisigaye nabyo ndibaza ko muza kwaha nimero ukeneye wese turamutunganiriza mu mwanya mutoya. Ya adresse tubabwire adresse aho muri ko murakorera ubunye. Twebwe tumaze iyo myaka yose dukorera muri Bujumbura. Bujumbura yagutse uko bivugwa, hanyuma muri komine yagutse ya Ntahangwa, zone Cibitoke, kwibarabara bita rya Kanyoni 1460. Murakoze cyane. Dukunda ivyacu bikorewe hano iwacu mu Burundi, hama dutera imbere. Mwamwumvise Jonas, ibindi bibazo byinshi twamubajije, ivyo muyifuza mwakore kuri zino nimero mubona hano munsi. Bye bye. Turabashimire rero. Murakoze cyane.